makuru avugwa hirya no hino ku isi. Umuyobozi w'ishami rya ONU rishinzwe kurwanya sida ONU-SIDA ejo kuwa mbere yatangaje ko umubare w'abantu bashya bazandura virusi itera sida ushobora kuzikuba inshuro zirenze 6 bitarenze umwaka wa 2029 niba Leta Zunze Ubumwe za Amerika ihagaritse imfashanyo itanga muri gahunda ikomeye yo kurwanya sida. Fidel Niyongabo, umuyobozi nshingwabikorwa w'ishami rya ONU rijejwe kurwanya sida ONU-SIDA Winnie Byanyima yagabishije ko abantu imiliyoni bashobora gupfa mu gihe ubwoko bushasha bwa sida munanirana ku miti bushobora kwiyadukiza. Mu kiganiro yahaye itororokanizo ry'amakuru ryo muri Amerika Associated Press, Byanyima yatangaje ko ibitigiri vy'abandura umugera wa sida vyari vyagabanutse mu myaka ya vuba. Abantu bashasha 1,300,000 nibo bari bemejwe ko banduye sida mu mwaka wa 2023. Ni ukuvuga ko abandura sida bari bagabanutse ku rugero rw'ibice 60% kuva igihe ico ciza cari gikomeye cyane mu mwaka wa 1995. Yamara kuva Perezida wa Amerika Donald Trump atangaje ko Amerika ihagaritse imfashanyo zose yaha amakungu mu kiringo c'imisi 90, Winnie Byanyima yavuze ko abategetsi b'ishirahamwe ONU bavuga ko bishoboka ko mu mwaka wa 2029 abantu bashasha 8,700,000 bashobora kuzoba banduye umugera wa sida. Yasiguye kandi ko abazohitanwa n'ico kiza bazokwiyongera niyo leta ya Amerika itahindura ingingo yafashe ikabandanya iyobora amakungu. Umuyobozi nshingwabikorwa w'ishirahamwe ONU-SIDA Winnie Byanyima yasavye leta ya Perezida Trump guhagarika igihutihuti imfashanyo yaha amakungu. Yavuze ko ingingo yo guhagarika iyo mfashanyo yatumye abantu batekerwa n'ubwoba kandi batamenya ico bokora mu bihugu bitari bike vyo ku mugabane wa Afrika byasinzikajwe n'ikiza ca sida kurusha ibindi. Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yongeye kwemeza ko azigarura intara ya Gaza. Ni mu gihe hakomeje igitutu kuri Israeli n'umutwe wa Hamas ngo bitere intambwe y'amasezerano yo guhagarika intambara. Geoffrey Mutagoma, umukozi w'umuryango w'abibumbye yatangaje ko bashoboye gukumira ikibazo cy'inzara mu gihe amakamyo yikoreye ibiribwa agera ku 12,600 yashoboye kwinjira mu ntara ya Gaza kuva agahenge kaboneka. Gusa yavuze ko karamutse katongerewe iminsi akaga k'inzara gashobora kuvuka. Nyuma y'uruzinduko rw'iminsi 2 mu ntara ya Gaza, Tom Fletcher kuri ibikorwa byo gutanga imfashanyo muri ONU yabwiye ibiro ntaramakuru by'abanyamerika Associated Press ko agahenge nikaramuka gakomwe mu nkokora hashobora guhita havuka ikibazo cy'inzara. Ubwo yari yerekeje muri Louisiana kureba umukino wa Super Bowl, Perezida Donald Trump wa Amerika yabwiye abanyamakuru ko amaze kurambirwa kwihangana nyuma yo kubona bafashwe bunyago n'umutwe wa Hamas barahorose kubera kwicwa n'inzara. Yongeye gusubiramo ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika izigarura intara ya Gaza abanyepalestina bakimurwa. Perezida Trump yavuze ko yiyemeje kugura intara ya Gaza no kuyigira iya Amerika, naho kubyerekeye kuyisana akaba ashobora kuyiha ibindi bihugu mu burasirazuba bwo hagati bukagira bimwe bwubaka. Amasezerano y'amahoro yabaye nk'akomwa mu nkokora mu cyumweru gishize ubwo Perezida Trump ahagaze iruhande rwa Minisitiri w'Intebe wa Israel Benjamin Netanyahu yatangazaga ko ashaka kwigarurira intara ya Gaza nyuma y'intambara iriho muri iki gihe. Ni igitekerezo Netanyahu yashimagije ariko kinengwa cyane n'umutwe wa Hamas, ibihugu by'Abarabu ndetse n'inshuti za Amerika. Abazungu b'Abanyafurika y'Epfo banze ibyo Perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump yari yabasabye guhungira muri Amerika akarengane yavuze ko babamwo. Frederic Nkundikije abaha inkuru. Iyo nyishu itumye abategetsi bo muri Amerika babona ko ikibazo cyo kwimura abazungu b'Abanyafurika y'Epfo kitihuta nk'uko bari bavyibajije, kubera n'amashirahamwe avugira abazungu abona ko ikibazo c'abirabure bagize umurwi munini muri Afrika y'Epfo boba bacinyiza abazungu gikwiye gutorerwa inyishu mu gihugu. Ku munsi wa gatanu w'indwi iheze, Perezida Trump yateye ku ngingo y'umukuru w'igihugu ihagarika imfashanyo yahora ihabwa igihugu ca Afrika y'Epfo kubera ingingo yafashwe na Perezida wacu Cyril Ramaphosa isubiramwo ukuntu amatongo yatanzwe mu buryo budakwiye kuri ca gihe c'intwaro y'abazungu. Ingingo Perezida Trump yateye ko gikumu iha uburenganzira abazungu b'Abanyafrika y'Epfo barenganywa kubera urukoba rwabo bwo guhungira muri Amerika bakakirwa yompi. Abazungu b'Abanyafrika y'Epfo bazwi nka Afrikaners bimukiyeyo bava mu gihugu c'Ubuholande no mu Faransa nibo bafise amatongo menshi muri Afrika y'Epfo. Aho yumviye ico ciyumviro c'abatetsi bo muri Amerika, umwe muri bo Neville Van der Merwe afise imyaka 78 aba hafi gisagara ca Cape Town yagize ati, udafise ingorane ngaha
ni kuki ukwifuza kuja ahandi? Ingingo ijanye n'itangwa ry'amatongo perezida wa Afrika y'Epfo agiye gusubiramwo n'ingingo avuga ko zarenganije abirabure, aho usanga ibice 3/4 vy'amatongo yose yabigenga ari mu minwe y'abazungu bari kurushi muri ico gihugu. Ayo yaramwe makuru havugwa hirya no hino ku isi. Radio Ijwi ry'Amerika, ibiganiro byacu birakomeje. Bimwe mu bikorwa birimo ibya leta byatangijwe kuri uyu wa mbere mu mujyi wa Goma mu burasirazuba bwa Repubulika ya Demokarasi ya Kongo, umujyi umaze ibyumweru 2 wigaruriwe n'abarwanyi b'umutwe wa M23. Ni nyuma y'ubutumwa bwatanzwe n'ubuyobozi bushya bwashyizweho na M23 kuva mu cyumweru gishize, aho bwasabaga abakozi bose gusubira mu kazi kabo. Inkuru ya Jimmy Shukrani Bakomera. Nubwo ubuyobozi bwa M23 bwahamagariye abantu bose gusubira mu kazi kabo kuri uyu munsi, mu mujyi wa Goma ubwitabire bwari buke cyane ugereranyije n'iminsi yashize. Gusa serivisi za leta zitandukanye zirimo ubuyobozi bw'umujyi zo zakoze kuri uyu munsi, nubwo abakozi bose babonaga ko batitabiriye akazi nka mbere. Umuyobozi mushya w'umujyi wa Goma yagaragaye ku biro bye ari kumwe n'umwungirije na bamwe mu bakozi batandukanye bari basanzwemo. Gusa ikigaragara nuko hari n'abandi bataje kubera ko bamwe bakiri mu buhungiro, abandi bakaba bagitinya ko umutekano wabo wahungabana. Ibindi bikorwa byitabiriwe kimwe n'ibindi ni iby'uburezi. Mu mashuri atandukanye yo mu mujyi wa Goma twabashije gusura kuri uyu wa mbere, nta cyahindutse cyane kuko ubwitabire bwari ku kigero cyo hasi cyane. Byasaga nuko abanyeshuri bari mu kiruhuko. Amashuri atandukanye yo mu mujyi rwagati no mu zindi karitsiye yo yafunguye, ariko abanyeshuri bari bake cyane. Urugero ni nko ku ishuri rya Complexe Scolaire Ushindi na Kami ziherereye muri komine ya Goma, aho twageze hari umubare muke w'abanyeshuri bari baje kwiga. Iri shuri risanzwe rifite abanyeshuri bari hejuru y'300. Umunsi wose warangiye hari abanyeshuri bari munsi ya 50. Naho kuri Complexe Scolaire Mikeno ry'idini ry'abayisilamu riherereye muri komine ya Karisimbi, abanyeshuri bahamaze nk'amasaha 4 gusa ubundi bahita bataha. Umuyobozi w'iri shuri wanze kuvugira kuri mikoro y'Ijwi ry'Amerika yatubwiye ko umubare w'abanyeshuri n'abarimu wari muke cyane, bityo batari bushobore kwigisha abaje umunsi wose. Abarimu bamwe twagiye dusanga ku mashuri birinze kugira icyo bavugira kuri mikoro yacu. Gusa aba batubwiye ko impamvu benshi muri bagenzi babo batarimo kwitabira akazi nk'uko babisabwe n'ubuyobozi buriho ari ukubera ko kugeza ubu batarahembwa umushahara wabo. Bumvikanisha ko bataramenya nimba leta ishobora kuzabahemba bitewe n'uko benshi bakiri mu buhungiro. Naho ku babyeyi bo impamvu batohereza abana babo ku ishuri ni ukubera ko batizeye umutekano wabo. Ahandi twabashije kugera ni ku ishuri rya Cinquantenaire riherereye muri karitsiye ya Mugunga muri komine ya Karisimbi. Iri ni rimwe mu mashuri akomeye cyane ya hano mu mujyi wa Goma. Aha naho abarimu n'abanyeshuri ntabwo babashije kuhakandagira cyane ko ibikoresho by'iri shuri byose byibwe ubwo imirwano yasatiraga umujyi wa Goma. Twabashije kuvugana n'umwe mu bayobozi baryo, twasanze arimo kugerageza gukusanya ibisigarizwa by'ibikoresho byaryo. Il y avait d'autres équipements ici sur la paillasse, beaucoup d'équipements de grande valeur. Aha hose ureba hari ibikoresho byinshi cyane byifashishwaga nk'imfashanyigisho. Ibi byose byaribwa ubwo intambara yateraga ahangaha mu mujyi wa Goma. Turimo kumirwa cyane kuko ntari amashuri hirya hariya yari arimo kubakwa, abantu baraje barasenya. Mbese nk'uko mubireba ahangaha dusigariye aho rwose. Sinzi ko iri shuri riri buze gutangira byihuse. Hirya hariya hari inyubako nshya ariko yose barasenye. Regardez, on a tout détruit. Uretse ibikorwa by'uburezi kuri uyu wa mbere, amabanki yo mu mujyi wa Goma nayo ntabwo yafunguye imiryango yayo. Gusa hari zimwe muri za banki zatangiye gukora zifashishije abafatanyabikorwa bazo basanzwe bakorera mu mujyi wa Goma. Urugero twavuga nka Rao Bank yakoreraga mu mujyi rwagati, ubu yatangaje ko abari basanzwe bayigana bashobora gukomeza kubona serivisi zayo.